Sangwa ikaze bakunzi ba televiziyo Renaissance n'umwanya w'amakuru mu kirundi twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 kwezi kwa 11 mwaka wa 2019 yo twabatorokanije nayo tuhere nkuru ziyagize. Igisirikare cy'u Burundi cyari yemereye ku munsi wa mbere ko abasirikare bacu batewe mu kibira cyo muri commune Mabayi ni mu ntara ya Cibitoke mu mugambwe FNL wa Jacques Bigirimana bakagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko kiri nyuma y'icyo gitero. Bivugwa rero na Jacques Bigirimana ngo nta fatiro bigira nyabona abarundi bakorewe amabi na leta ya CNDD FDD nibo bariko bashaka kugarukana intwaro ishingiye ku ntwaro rusange mu gihe leta itazobirashaka kuganira nawe bitavuga rumwe. Murakurikira muri ano makuru mwihwezo wagizwe n'urongoye televiziyo Renaissance Innocent Muhozi. Mujanye n'ubutungane aho Sena isuramo imanza ya commune ya Ntahangwa yafashe kuri uyu wa gatatu ingingo yo kugumiza mu munyororo amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bende umushoferi wabo. Amabi nawe yakorewe abarundi kuva mu mwaka wa 2004 niyo azigwa na Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe bishikirizwa n'umushinga manza Janvier Bigirimana umwe mu baburanira imiryango y'ababuze ababo mwisekeza y'imisi 90 yo guhimiriza ababuze ababo gushira habona ivyemezo bizoshikanwa imbere iyo Sentare ya mpuzamakungu mpanavyaha. Izi ni zimwe mu nkuru zigize ano makuru mu kanya nidonito. Dasuye kwa ikaze murano makuru tugira duhere mu bijanye n'ubutungane. Senare isubiramo imanza ya commune ya Ntahangwa yafashe kuri uyu wa gatatu ingingo yo kugumiza mu nyororo abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu be n'umushoferi wabo ku munsi wa mbere. Ikaba yari ibaye incuro igira gatatu abamenyesha makuru barenguka imbere ya Sentare bari kumwe n'ababuranira. Uno munsi ukaba ubaye umunsi ugira wa 30 bafunzwe. Kamikazi Christine Ndirubusanye, Mozenzi Terence, Harerimana Egide na Masabarakiza Adolphe bakaba bafashwe itariki ya 22 gitugutu bariko baja imusigati ariko abera ingwano hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Muri kino gihe bakaba bariko bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Enabwe mucamakeza n'amakuru igisirikare cy'u Burundi cyari yemereye ko abasirikare bacu batewe mu kibira. Ujeje igisata cy'ikumenyesha amakuru akaba yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu mu gihe ari ku munsi wa mbere mu gihe ku bindi bitero byahora biba cyahora citeze utunyoni. Igipolisi kaba arico caseruka kikavuga ko ari mugwi y'abasuma nkuko vyaheruka kuba igihe umugwi wabitwaje ibigwanisho watera mu ntara ya Bubanza mu kwezi kwa Gitugutu. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Reverien Bazikamu. Ni kuri uyu wa mbere aho leta y'u Burundi yemanga ko ingabo zayo zatewe mu gihe vyari bimaze imisi bivugwa nk'ibihuha. Ibicishije ku muyobozi ajeje kumenyesha amakuru mu busharangande bwo kwivuna abansi Major Emmanuel Gahongano yabishikirije kuri televiziyo y'igihugu ko ikirindiro c'igisirikare c'u Burundi catewe n'umugwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye mu kibira ku musozi wa Twinyoni. Ico gitero akaba avuga ko arabaje bavuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ariko ntiyigeze avuga ivyahononekariye. Urwego rw'ukwivuna abansi rw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko umugwi witwaje inkoho waje uva mu gihugu c'u Rwanda wateye ipozisiyo y'abasirikare b'u Burundi iri ku musozi Twinyoni ahitwa Marura muri commune Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ico gitero cabaye mwijoro ry'igenekerezo rya 16 rishira rya 17 Munyonyo umwaka wa 2019 igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Uwo mugwi ukaba waciye usubira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko rero umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ajeje imigenderanire n'ibindi bihugu Olivier Nduhungirehe avyamirira kure. Akaba yabishikirije mu kinyamakuru c'abafaransa AFP avuga ko ivyo leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda atari vyo kandi atari n'ubwa mbere. Haraheze imyaka 4 leta y'u Burundi iguma yagiriza u Rwanda atacemezo na kimwe ifise. Hakaba hari hamaze kuba n'ibindi bitero mu bice bitandukanye vy'igihugu ariko igisirikare nticigere kivuga na kimwe. Ni nk'igitero cabaye mu Gatumba mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2018. Muri ico gihe hakaba harapfuye abasirikare batari bake naho nyene havuze igipolisi cemeza ko bari abasuma banahatswe gusahura amafaranga muri Bankobu.
ikindi gitero kikaba ari giherutse kuba mu ntara ya Bubanza hari mu kwezi kw'icumi kw'igenekerezo rya 2022 naho nyene ni cegera c'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ari umugwi w'abasuma bagera kuri 18 14 muri bo baca babicira ngaho nyene icatangaje nuko hari amakambi agera kuri 3 yaduganywe avuye i Bujumbura gufasha abari basanzwe ahibubanza abantu bakaba bibajije ingene abo basirikare bose bagiye kugwana nabo basuma 18 bavugwa n'igipolisi c'u Burundi kubona igisirikare c'u Burundi uyu munsi cemera ko catewe yo bari intambwe cateye yotuma abarundi batahura ko hari imigwi ibangamiye umutekano w'abarundi muri iki gihe ibiro bikuru vya gisirikare bikaba biriko biratunganya ibiganiro vyo kuremesha abasirikare. Reverend bazikamwe tumukengurukire tubanane n'amakuru urongoye mugambwe FNL Jacques Bigirimana asaba leta y'u Burundi gucungera neza imbibe z'igihugu n'abanyagihugu kugira ituzindi migwi yoza gutera Burundi ku gitero gerutse kugirwa mu kibira ca komine Mabayi intara ya Cibitoke. Jacques Bigirimana agira ati Rwanda nigo gwateye Burundi tumukurikire. Twaraguye mu gahundwe aho twumviye ko irigira kandi igihugu cy'u Rwanda cyasubiriye gusomborotsa Uburundi ubuhoho rukaba rwarenze akarimbi aho wirungikiye abasirikare bago ubwabo akaba aribo baza gutera nakagaye n'agasuzuguro katagira izina n'ibintu abarundi tudashobora kwihanganira kuva Burundi bubaho ntibwari bwigere busotogwa bigeze ngaho Uburundi bwaritwaye buritwarira u Rwanda aho bushobora gushika hose bwarashikanye ibirego ariko nta cyavuyemo nikibabaje cyane nuko bwasavye nuko uyu muryango w'ibihugu bigize akarere turimo wogira icyo ukoze kugira ngo ubuze u Rwanda ukomeza utera igihugu cy'u Burundi ariko ntivyigeze bironka inyishu dusavye leta ibi bikurikira kutihanganira na gato aha gasomborotso dusavye leta guhesha agateka n'icubahiro igihugu cacu dusavye leta gukora ibishoboka vyose igacungera umutekano w'abenegihugu ahantu hose tugeza imbibe dusavye leta kutaguma ireza amaboko. Imvugo y'ubutegetsi bw'u Burundi yamishiraha ibibazo vyose ku gihugu cy'u Rwanda hari yamirizwa na Innocent Mozi yarongoye televiziyo Renaissance kubwiwe ngo ababaye uno munsi n'abarundi bakorewe amabi abo nabo akaba aribo bashaka gusubizaho leta ishingiye ku mategeko tumukurikire. Abariko baratotezwa abariko barahonyurwa kuva 2015 s'abanyarwanda n'abarundi abababaye abicwa abafungwa abanyuruzwa abafatwa nguvu n'imiryango y'abarundi abafise iryo shaka ryo gushaka yuko basubizwa iteka n'abarundi amakosa ariko arakorwa na leta y'u Burundi iri kwiriyakorera abarundi naho yakorera n'amakungu n'akarere byumvikana neza rero ko abambere guhaguruka kurwanya iyo leta n'abarundi s'abanyamahanga muribuka ko no kuva mu 2014 bari batanguye kuza baragiriza u Rwanda ngo hari biziga bivuye mu Rwanda biza mu Rweru kuva icyo gihe twarerekanye ko ibyo biziga by'abantu biciwe mu Burundi atari biziga byavuye hanze ariko bariko baragerageza kubaka icyo cyiyumviro ko ibibazo byabo bivuye hanze mu Rwanda kugira batebe babihe intumbero y'amoko kuko burya kenshi no kubimenya twese buri gihe mwumvise bavuze ati u Rwanda buyoya u Rwanda baba ariko baravuga abatutsi kandi abantu babibwira barabizi iyo batangiye kuza baravuga kurya rero baba bashaka gusubira kumara abantu kandi nta n'ikindi zijya ntera hamwe ziri mu Burundi zisigaye zisanzura uko zishatse mu Burundi tiyambonere ndakure bahabirwanisha nazijya nyigisho nta kindi bigamije atari kumara abantu biraboneka rero kuko abatera mu gihugu batera leta
kuko ntibatera Uburundi batera leta iri kwirakorera abarundi n'abarundi bababaye bashaka iteka nta kindi. Tuanane makuru twabateguriye umutekano mu Burundi wifashe neza cyane nikimenyamenya ngo nitegurwa hajya amatora y'umwaka wa 2020 riko rigenda neza birivyo umunyamabanga ntegezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yabwiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu nama yabagirishije hari ku munsi wa mbere. Isidore Nirameba yaboneyeho akaryo ko kubasaba ko boza baravugira Burundi mu bihugu n'amashirahamwe baserukira. Tumukurikire. Twabwiye rero yuko ibijanye n'amatora biriko birategurwa neza, umugwi w'igihugu ujeje gutunganya mu matora uriko ushiraho iyindi migwi hariya mu ntara barahejeje no kurahira bararahiye. Turababwira yuko ubu bageze mu makomine kandi ibintu biriko biragenda neza. Tukaba twabijeje yuko amatora y'umwaka wa 2020 rero azoba amatora meza cyane, azoba mu mutekano ntangere, azoba mu kwishira no kwizana kw'abazoba bayarimwo. Mbere tuca turabibutsa yuko kubera ko hariho abarundi bamwe batari bashoboye kwiyandikisha muri ayo matora kugira bazoje mu matora igihe vyakorwa mu 2018 igihe haba amatora y'ibwizwa shingiro. Ubu wa mugwi w'igihugu jeje w'amatora watanze akaryo kuri abo batashoboye kwiyandikisha kandi bakwije ibisabwa ko nabo biyandikisha kugira ngo baze bitabira amatora nk'abandi barundi. Amatora kugira ngo abe meza haba hari umutekano mwiza mu gihugu. Twababwiye by'ukuri yuko umutekano mu gihugu ari mwiza, igihugu cyose abantu bakora ingendo ijoro n'umutaga atawandya wangura ataguke baguzwa. Mbere duca turanabasaba ko boba ivyabo nabo nyene kuko kubwira ivy'umutekano abantu dusanzwe turi kumwe ngaha atabwoba bafise atakibahungabanya. Twabasabye ahubwo kugira umwete no kurinduka bakabibwira amareta baserukira bakabibwira ivyicaro bikuru by'amashirahamwe mpuzamakungu y'abarungitse ko ngaha atakibazo na kimwe cy'umutekano gihari. No kuvuga mu majambo make twabasavye ko mu maraporo bagira boza baratanga amaraporo y'ukuri. Ukeneye inkuru y'imvaho akayibaza isoko bibifitiye ububasha kandi azi neza ko ritamuha ibinyoma. Isoko naryo bwa mbere ni leta. Turongera turiyamiriza imbere yabo ya raporo yirementanya iheruka gusohorwa na wa mugwi bamwe biyita ngo nabahinga ngo bishami ryabonirijejwe ngo agati hakazi na muntu. Turabereka ngene ari gitangaza kubona bavuga bijya batanaje kubiraba. Uyo mwiwezo w'ubushikiranganje bw'imigenderanire siko Innocent Muhozi yarongoye televiziyo Renaissance awubona ukuva ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi buhonyanze amasezerano yarusha amahoro yaciye atangura kubura ibimenyetso. Innocent Muhozi yishimikiza ngo nimbonera kure n'intera hamwe zahawe ibigwanisho hamwe rero n'ibitero byatanguye gukogwa n'imigwi yafashe ibigwanisho ngo igwanye iyo leta. Kurikira Innocent Muhozi. Kuva mu 2015 nta mahoro yasubiye kuba mu Burundi. Amahoro tuyaheruka amasezerano yarusha cubahirizwa. Kuva aho bahonyangiye amasezerano yarusha niko nyine amahoro nayo yaciye ahunga igihugu kuko cyari cyubatse amahoro yarari amasezerano yatuma umuntu wese yumva ko atekaniwe mu gihugu naho ibibazo byari bikiriho ari byinshi ariko abantu bari batekanye. Niyo yazanye amahoro atuma indwano iva mu Burundi. Gusubira kuyasambura rero byaciye bisubira kuzana intambara kandi nta muntu numwe afise umutwe ukora atabona neza ko kuva amasezerano asamburwa mu Burundi atamahoro ariho kandi atamahoro ashobora gusubira kuba mu Burundi mu gihe abantu badasubiye kwicara ngo baganire ingene amasezerano agaruka kugira ayo mahoro asubire kugaruka mu gihugu. Yabivuga kurya rero nabo nyine razi ko atamahoro ariho, abantu bicwa iminsi yose, amaprizo arimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazira ibyumviro byabo bya politike, abanyurujwe atawuzi iyo bagiye, abafatwa ku nguvu abakenyezi sigaye ari politike y'igihugu, imbonera kure zifise ibirwanisho mu gihugu, FDLR intera hamwe ziri mu gihugu zifirwanisha. Ico gihugu caba kifise amahoro kikabamwo milisi nka ziriya n'icahe ntibikunda. Ibimenyetso byose biriho byerekana ko intambara iriho. Ibitero byabaye ejo bundi twese twarabibonye twaravyumvise, abamenyesha makuru baranafunzwe bazira ko bagiye kutohoza bari muri iwacu ko bagiye kutohoza ivyo bintu. Ibitero byaraye bibaye bindi aho abasirikare kompanyi yose
isamburwa igahera ushobora kuvuga ko amahoro mu gihugu ibintu bimeze uko. Amatora yo mu 2020 nta kibazo na kimwe mu bibazo biri mu gihugu no munsi azotorera inyishu, ahubwo azokongereza ibibazo mu bindi. Twibuke neza ko ari ibibazo igihugu kirimo byavuye ku kutubahiriza amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yakomokako. N'ubu ni uko bikimeze, byaranyunyutse ubuhoho bazana n'ibwirizwa nshingiro rindi ryabo. Bisigura neza yuko rero inyishu ntizoba yaboneka tudasubiye kuri ari amasezerano. Kuko twese icatuye duhaguruka tukanka kubabaja nuko kutubahiriza amasezerano y'Arusha, kutubahiriza iryo bwirizwa nshingiro nuko twitabaje. Amatora rero ya 2022 nta nyishu nimwe azozana, ahubwo azokongereza ibibazo mu bindi. Ikindi je ntategera na gatoya, bari abantu bagomba batubwira iminsi yose ko bariko baritegura kuja mu matora. Ejo bari bahagurutse, hahise bari bahagurutse bakavuga bati duhagurutse kugira amasezerano y'Arusha yubahirizwe, ibwirizwa nshingiro yubahirizwe. Bakaba bagiye mu matora ateguwe n'ibwirizwa nshingiro rihonyanga amasezerano y'Arusha, biragoye gutegera. Ano makuru tubananize muri politike. Petero Nkurunziza yoba yamaze gutsinda amatora. Ico ni kibazo cibaza abatari bakinyuma ijambo yavuze mu gusozera indwi umugambwe CNDD-FDD witiriye abo yita intwari z'urugamba. Wa mugambwe wataziriye imboneza y'amaho yatanguye kuvuga ivyakozwe na leta ngo bidasanzwe mu kiringo c'imyaka iniheze, ariko akabijya n'imigambi ikomakomeye. Petero Nkurunziza yavuze ko igiye gushigwa mu ngiro mu myaka 8 iza. Ikibonekeza rero akaba aruko asa n'utanguye kwiyamamaza ku matora mu mwaka 2020. Tumukurikire. Murabona kugeza no munsi umuyaga dukoresha dufise ingomero zitarenze nka zibiri zonyene zaje umuyaga nkuba mugere hamwe nande nagwegura. Murabona amatata dusozanye none mu myaka y'indwi imbere munani ingomero y'indwi zizavuga umuyaga nkuba. Ibyo bizobero zose zizoheza kubakwa mu 2023. Mukamuza akamaro k'umuyaga nkuba mu iterambere. Ico ni cyambere. Ugira kabiri, muri iyo myaka nyene azokubakwa ibarabara ry'indarayi rizotubuza na Tanzania ribandanye mu Burundi cyo turangura no muri Kongo. Izomeze gute? Twabwira ibintu bigaragara kugira ngo mwumve tuvuze iterambere gushibuka. Muri iyo myaka nyene niho agiye kubakwa beto zazobona tanguye gusubiramo no kwagura ikigo cy'Ubujumbura n'ikivugo cyo mu Rumonge. Muranyumva? Ni nawe n'ibintu byose nazibuka. No kandi agiye kwegerezwa abenegihugu ubutegetsi n'uburyo burengeje bwa rubuno mu muzi mu makomine. Kwegerezwa ubutegetsi hamwe n'uburyo burenze by'ibihumbi miliyoni 570 birenze. No kandi muri myaka agende ibijyanye gucukura ubutare bigiye gukomera cyane, kuko gucukura ubutare hari intango mugani rero cyo kurambiriza. Izo ari imyaka kurambiriza gucukura ubutare kandi buzanira inyungu abenegihugu n'igihugu. None amakoperative ariko aratunganya no munsi kandi afise uburenganzira bwo kuronka imitari mu myaka ibiri izofasha. None y'amabanki y'ugwaruka hamwe n'abakenyezi atanguye muri iyo myaka umva n'inzo bimeze gute mu gwaruka n'abakenyezi. Gira mugenzi wa Tiberi neza Tiberi neza kweli imbere ni heza cyane. Ndabwiye mu ncamakezano makuru amabi yakorewe abarundi kuva mu mwaka wa 2004 niyo azigwa na Senare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe bishikirizwa n'umushinga manza Janvier Bigirimana mu waburanira imiryango yabuze ababo kuva mu mwaka wa 2015
hadutse injyane za politike mu Burundi. Avuga kandi ko atawo kwitwaza amabanga ajejwe yibaza ko atazofatwa. Abivuga rero mu gihe amashirahamwe aburanira iyo miryango ari mwisekeza ry'iminsi 90 yo gwemiriza ababuze ababo gushira habona ivyemezo. Tega amatwi Mushingwamanza Janvier Bigirimana. Ivyo vyaha navyo bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe biri mu mice ine. Icambere nico bita mu gifaransa crime de génocide, ni kuvuga icaha c'ihonyabwoko. Ubwa kabiri ni icaha citwa mu gifaransa crime contre l'humanité, ni kuvuga ivyaha vy'agahomerabunwa. Hariho ubwa gatatu ivyo bita crime de guerre, ni kuvuga ibyaha bikorwa mu ntambara. Tutibagiye ico bita crime d'agression, ni kuvuga ivyaha vyo gusotora. Amategeko ashiraho iyo sentare mpuzamakungu yabonetse habayeho ibiganiro vy'umwanya munini mu kwiyumvira ingene iyo sentare yobaho, ivyo yokora n'ingene yoheza igafashanya n'ibihugu kugira ngo ishobore kugwanya no kurandurana n'imizi mwene ivyo vyaha duheje kudondagura. Ikindi naco nuko iyo sentare amasezerano ayishiraho yatanguye gushirwa mu ngiro kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi 2022. Bisigura yuko iyo sentare ifise ububasha bwo gukurikirana ivyaha vyakozwe inyuma y'iyo tariki, ni kuvuga ivyaha vyakozwe imbere y'2022 kubera iyo sentare itari bwatangure amabanga yayo yo gukirana ivyo vyaha. Bisigura ko mwene ivyo vyaha bidashobora kwigwa n'iyo sentare. Ni kuvuga kuvyerekeye Burundi bwinjiye bwasinyiye amasezerano yerekeye iyo sentare mu kwezi kw'icumi na kabiri 2024. Ni kuvuga ivyaha vyakozwe inyuma y'2024 nivyo biheza bikaba bishobora kwigwa n'iyo sentare bivanye nuko leta y'u Burundi yituye iyo sentare canke bivanye yuko umushikiriza amanza w'iyo sentare wenyene ashoboye gufata ingingo yo gukurikirana ivyaha vyakozwe mu gihugu kanaka naho biba bitatanzwe n'ico gihugu. Ikindi naco nuko leta y'u Burundi yaramaze kuva muri iyo sentare cane cane hisunzwe ingingo y'127 y'amasezerano agenga iyo sentare. Biravugwa yuko igihugu cose cateye umukono kuri ayo masezerano gishobora kuvamwo, mugabo iyo kivuyemwo ntibisigura yuko vyose bica bihebwa uko. Imbere yo gusozera ano makuru mu guserukira gihugu umupira w'amaguru intamba mu rugamba waratsinzwe kuri uyu wa kabiri ku kibuga citiriwe Intwari no mu guserukira gihugu wa Maroc ku bitsindo 3-0. Hari mwihigana ryo kurondera imigwi zo kwitaba igikombe ca Afrika kizobera muri Cameroon mu mwaka wa 2021. Burundi bukaba butsinzwe ku ncuro ya kabiri mu rukino rwa mbere bukaba bwatsinzwe n'igihugu ca Centre Afrique hari mu ndwi iheze. Umumenyereza w'intamba mu rugamba Olivier Niyungeko asigura kuko gutsindwa vyavuye ku bakinyi bashika kuri 5 batangura mu kibuga batashoboye gukina kubera ingwara. Tumukurikire. Uravye hajya gushira gere ku ruhande niko twabonye ingene haho hariya muri Centre Afrique. Mwabonye ko hakenewe abakinyi b'imbere n'abantu bafite experience byo twagombye kuzibira ku ruhande ko musanzwe baca ku ruhande. Nibaza ko hanini tudatsindiwe kuvuga ngo imbere hagati ahanini twatsindiwe ko experience. Bajya abakinyi bataje kandi absence ya 5 joueurs n'ibintu bigoye gusigura. Hajya urashobora kuvuga icizera abantu mugabo hamaze kubura abakinyi 5 ahubwo no kugenda tukabandanya uko mwabonye ko icigwa gikomeye izi nkino z'abasenior zisaba experience nyinshi. Nino kuri nkuru ivugwa mu bijanye n'umupira w'amaguru cyo sozera ko makuru tako turabashikiriza ke nabashimire mwese mwadukurikiye na ubutaha.